tutarinze turaja hirya no hino, nibaza ko twotera tudoma ko ahanini ikintu cyadukoranije kuri uno munsi. Nk'uko mubibona ingaha ndi kumwe na mutoyi wanje Kiriku Akili. Histoire yacu murayizi mu muziki, ingene twatanguye, aho twagiye turaca. Nibaza ko byose murabizi cyane. Rero sasa ingene bimeze, uyu umuvukanyi nahawe n'umuziki. Umuziki waraduhuje, ibintu dusanga tuvyumva kumwe, dusanga ibintu tubibona cyo kimwe. Niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe. Rero kuri uno mugoroba twari twifuje kubashyikiriza ikintu kiduhuje jewe na mutoyi wanje Kiriku Akili, ikintu twubakiye ko jewe nawe, kubera nk'uko nabibabwiye twahisemo kuba ikintu kimwe. Kuravye na histoire zacu muri kariyeri zirasa, twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha. Rimwe na rimwe hari igihe byagiye vyanka, ahandi bigakunda. Twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu, ibyo tubayemo ni ibintu bimwe, kandi tubona ko dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira twese dushobore gushyira imbere, dushobore guteza imbere igihugu, dushobore guteza imbere imiryango yacu, kubera duse abantu benshi bari inyuma yacu batwiteze, duse batoye bacu n'Uburundi muri rusangi baratwiteze ko ibintu byinshi. Rero twe twaravye tuvuga ati biciye mu mpano yacu, biciye ku rukundo abantu badukunda, abamenyesha amakuru badukunda, twahisemo gucrea ikintu kiduhuza twese muri rusange, ikintu gifise insiguro nini mu banyagihugu, yaba umunyagihugu mutoyi cyangwa uwo ari we wese. Twahisemo kugira ikintu umuntu wese azobona akavuga ati jewe ndi proud n'iki kintu, ndi proud n'iri zina, ndi proud no kuba navuye iwacu nkaza kurondera ubuzima ino. Uko biri kose sintegerezwa kwibagira iyo navuye, jewe ndi uwa hariya. Rero ntegerezwa kuvyishimira, nkabikundisha n'abandi bakabona ati uyu muntu arishimiye iyo yavuye, uyu muntu arishimiye icyari. Ni muri iyo mpamvu rero twebwe kuri uno mugoroba twahisemo gushyira ku mugaragaro, mu mbabare gato si ku mugoroba, ni kuri uno mutaga twahisemo gushyira ku mugaragaro ni brand ya Kiriku Akili hamwe na Double J. Ni brand duhuje, ni brand twiyumviriye bivanye n'ubuzima twe ducamo, bivanye n'ubuzima bw'abanyagihugu presque nka bose mu Burundi bacamo. Rero niyo mpamvu twahisemo kulansa iyo brand kuri uno mugoroba. Kuri uno munsi twashatse kuyibashyikiriza, mwebwe muyibone, muyishyikirize n'abandi. Turifuza mu myaka iri imbere kuyikorera ko imigambi myinshi itandukanye. Ama-t-shirt azosohoka, sinzabashyira ku miduga, ku biti, ibintu by'ubwoko bwose dushaka kubikora biciye muri iyo brand iduhuza jewe na Akili. Ni ukuvuga ko umuntu wese akunda Double J, umuntu wese akunda Kiriku Akili arahawe ikaze gushyigikira kino kintu, kuko ni ikintu twakoze ku bwanyu, si ku bwacu gusa. Rero ntarenze ndaja kure, nashaka dushobore kubashyikiriza icyo kintu. Sinzi ko mwene wacu amashi menshi. Wow. Nk'uko biri brand yacu yitwa
Billyman Boy nk'uko mubibona twese ngaha isi sote na watoto wa Billyman. Rero sasa ingene bimeze twebwe twashatse kugira ikintu, urabona nk'Ibujumbura hari abantu benshi baje kurondera ubuzima ino, ariko ugahura n'umuntu ukamenga ariko aragukinyiza canke akore kumenga wewe iyo uva ntihanyaye canke iyo uva umva agatuma utishimira iyo uva. Kubera je ndibuka kera tukimanuka i Bujumbura uhuye n'umuntu yavuga ati ubona mupeti wa Berimani, umva niko kenshi batwita, kandi kera twebwe twabifata nabi twavuga ati arandutse ngo ni wa Berimani, ariko twasanze ari ikintu twe dukwiye kwishimira. Twebwe turaba hariya, twavukiye hariya, n'abantu benshi ngaha mwese ndazi muraba hariya, nimba wavukiye ngaha sogokuru wawe avuka hariya. Assalamu alaikum. Mwambere baje kuramutsa kugira ndabashimira kubona mutaka mutabakeye. Kabiri no gusaba imbabazi ku mwanya warenze ko gatoya, ariko nk'uko mubizi ibyuma ntibisezerana kandi ntabwo yanegoye, muraza kutwihanganira uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, natwe twasize ngaho kugira tuganire namwe, kugira tubashikirize ibyiyumviro byacu, imigambi yacu nk'uko biri kuva kera tugitangura uno mwuga. Mwamwe hafi yacu, mwamwe mudushyigikira, mwarabanye natwe mu bihe byiza, mu bihe bibi, mwaraduhaye amahirwe yo kutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Nibaza ko mufise intererano niniya cyane mu iterambere ryacu. Iyi ntambwe ntoya tumaze kugera ko, nibaza ko mwebwe mubifisemo uruhara runini cyane rwose. Rero cyambere numva nubabwira no kubashimira cyane, bimwe bivuye ku mutima, no kubashimira ko namwitaza akantu kacu. Sinzi ko mugenzi wanjye yanyunganira gatoya. Ndabaramukije mwese, ndanabashimira kuba mwanditeye iteka mukongera mukadufata ukuboko nk'uko muhora mubikora. Oje ndibaza ko byinshi yabikoze, nyamukuru twosozera icyatumye tuba turi ngaha, muga ndibaza ko byinshi yabikoze. Muga mwikomera amashyi byoba byiza kubera umengo muratanye cyane. Imwikomera amashyi urabona abantu bakenye bafitemo umutima ngo kwise ari amamedia menshi